Bakunzi ba televiziyo y'u Burundi ndabaramukije. Kaze mu kiganiro cahariwe gukingira agateka k'abahinga mvabwenge n'ivyo bahingura mu Burundi. Leta y'u Burundi imaze kubona akamaro ntangere ko gukingira agateka k'abahinga mvabwenge n'ivyo bahingura mu Burundi, yaciye ishiraho itegeko ribakingira. Intumbero nyamukuru akaba ari gukingira abahinga b'abarundi bose n'abanyamahanga baba mu Burundi, hamwe no guteza imbere iserurwa ry'ivyiyumviro mu Burundi. Muti none imaze kurangurwa ku bijanye no gukingira agateka k'abahinga mvabwenge n'ivyo bahingura mu Burundi nibi. Mbega akarusho ku gihugu cacu, abarundi eka mbere n'abahinga mvabwenge ni akahe? Mbega intambanyi zoba zimaze kwibonekeza nizihe? Hokorwa iki kugira ngo gukingira agateka k'abahinga mvabwenge n'ivyo bahingura mu Burundi bibandanye bitera imbere? Kugira tuganire ku bibazo byose, turi kumwe muri kino kiganiro n'abatumire babiri. Turi kumwe na Madame Claudette Mukankuranga, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira agateka k'abahinga mvabwenge n'ivyo bahingura mu Burundi mu mpfunyapfunyo OBDA. Ico kigo kaba kikukira ubushikiranganje bujejwe Injira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, inkino n'imico kama. Turabaramukije, turabahe n'ikaze. Mwaramutse cyane. Uwundi mutumire turi kumwe ni Engineer Liben Niyukuri, umuyobozi wa MANAAC Burundi, ihuriro ry'abahinga mvabwenge. Turabaramukije, turabahe n'ikaze. Na jewe ndaramukije n'abarundi bose bakurikirana imbonesha kure y'igihugu. Murakoze. Turiko turaganira ku bijanye no gukingira agateka k'abahinga mvabwenge n'ivyo bahingura mu Burundi. Mbega none iyo umuntu avuze abahinga mvabwenge ku batabitahura neza bisigura iki? Abahinga mvabwenge canke kwitwa umuhinga mvabwenge ari uwo muntu wese yiyumvira hanyuma akaja gushira mu ngiro ivyo yabanje kwiyumvira mu nyuma. Ico rero nico twita igikorwa mvabwenge canke ivyo twita literature, kwandika ibitabo. Murakoze. Ego tuje mu bushikiranganje bw'Injira ry'Uburundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, inkino n'imico kama. Tweje kumva isiguro y'ijambo umuhinga mvabwenge. Mbega niba ataco mwokongera ko kubijanye n'isiguro, ni kwereki agateka k'abahinga mvabwenge akwiye gukingirwa? Ego murakoze. Ubwa mbere nagira mbanze mvuge ubwa mbere kwitunga mvabwenge. Itunga mvabwenge novuga ko riri mu mice ibiri. Hariho itunga mvabwenge ryerekeye amahinguriro n'itunga mvabwenge ryerekeye imyuga. Imyuga hariho ku baririmbyi, abakoresha amareresi ndetse n'abandi. Iyo bavuze abahinga, n'umuntu wese akoresha afise impano Imana yamuhaye mu gukora ikintu cose gishobora kumutunga ariko biciye mu bwenge. Ari naco ico kintu citwa ico kintu abakoze ibikorwa mvabwenge. Aha notanga nk'akarorero kugira ngo bamwe n'abandi babitahure kusumba. Fatiye ku mugumwe w'abahinga h'abaririmbyi, umuririmbyi ariyumvira agaheza akandika, ahejeje kwandika ndetse agaca bishira no mu kuririmba. Muri ico gihe aba yakoze igikorwa mvabwenge cavuye mu mutwe muri izo mpano Imana yamuhaye. Nico nokongerako. Ego, mbega none ni kubera none agateka k'abahinga mvabwenge gakwiye gukingirwa? Murakoze kubaza ico kibazo. Agateka k'abahinga karakwiye gukingirwa kuko birakenewe cane, ndetse singaha mu Burundi gusa. Dusanzwe tuzi ko hari n'amategeko mpuzamakungu akingira agateka k'abahinga n'ivyo bahinguye, ndetse hakaba hariho n'ishirahamwe mpuzamakungu riraba gukingira agateka k'abahinga. Iryo mbere n'Uburundi bukaba burimwo kuva mu 1999
1977. Uburundi bumaze kuryinjiramwo, kwinjira muri iryo shirahamwe mpuzamakungu, barashizeho itegeko rikingira agateka k'abahinga n'ivyo bahingura aha mu Burundi. Iryo tegeko rikaba ryagiyeho ryisunze amategeko mvamakungu nk'uko no mu bindi bihugu amategeko yaho yubatse. Yagiyeho ryari? Iryo tegeko rikaba ari tegeko nimero 1 agakwego kaduga ubusa 21 ryo kuwa 30 Kigarama 2005 rijejwe gukingira agateka k'abahinga n'ivyo bahingura, rikaba ryashizweho n'igihugu. Iryo tegeko rimaze kujaho, mu nyuma harabaye, kuko itegeko rigiyeho birasabwa yuko haba n'ikigo kijejwe gushira mu ngiro ibiri muri iryo tegeko. Harabaye mu 2011 ibwirizwa decret ishiraho ikigo kijejwe gukingira agateka k'abahinga n'ivyo bahinguye obedeya. Ico kigo leta ikaba yagishizeho mu ntumbero yo kugira ngo gifashe gushira mu ngiro rya tegeko rihari. Ari naco gituma mu vyo obedeya ijejwe ndetse na leta barajwe ishinga cane nishigwa mu ngiro vy'ukuri ry'iryo tegeko. Ndetse no mwibwirizwa shingiro ry'u Burundi hariho mu ngingo yaryo ya 58 baravuga ukuntu umuntu wese ategerezwa kuronswa kubahirizwa mu vyakora bimugira akamaro ndetse bikagira n'akamaro igihugu camwibarutse, ndetse bimaze kugira akamaro kuri uwo yabikoze birateza n'imbere muri rusangi n'itunga ry'igihugu. Muri iryo ngarutse gato kuri iryo tegeko rikingira agateka k'abahinga n'ivyo bahinguye, ni naryo harimwo herekanwa ibikorwa mvabwenge bikingirwa, ndetse n'uwutabikurikije n'uwukoresha ivyo bikorwa vy'abahinga mvabwenge adakurikije amategeko harategekanywa n'ibihano nk'uko tubisanga mu ngingo yaryo yo kuva ku 90 gushika ku 94. Ahantu vuga kandi ko kubera umuntu wese ategerezwa gutungwa n'umwuga nk'uko n'abakozi ba leta akora, hahera ku kwezi murabizi mwese umuntu akaronka agahembo, n'abahinga mvabwenge barakeneye ko bahabaho baronka ako gahembo, ako gashiruka bute kavuye mu bikorwa baba barakoze, kuko baba bishizemwo bakoresheje ubwenge bagakoresha uburyo. Ndetse ni naho tuca tuja no muri ya ntumbero y'umukuru w'igihugu cacu nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye atubwira ati umunwa wose uronke ico ufungura n'umufuko ndetse uronke amafaranga. Ni muri iyo ntumbero rero tubona ko agateka k'abahinga gakwiye gukingirwa. Murakoze. Ego tuje muri MANAAC, mbega intumbero yo gukingira agateka k'abahinga mvabwenge n'ivyo bahingura mu Burundi ni iyihe? Mbega mwebwe mukorana gute n'ikigo obedeya, ikigo gikukira ubushikiranganje buje twinjira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko inkino n'imico kama? Mbere ko dushika ngaho mbanze nshimire umuyobozi wa obedeya kubona yateye intambwe akitaba kamo twabateye. Ntitwakabateye hano kumbonesha kure y'igihugu, ariko arazi ko mu myitwarariko y'iwacu ari bo bantu leta yadushinze kugira ngo badukurikirane. Rero twebwe dukurikije imikoranire dufitaniye na obedeya, ubu twovuga yuko intambwe ari nziza cyane, kuko baratwakiriye turagira ibiganiro, mbere tukaba turiko turatunganya neza twerekana ibibazo dufise
mvuge ngo ku rwego rwo hasi kuko abantu benshi barakunda kwihenda tuvuza aba artiste bakumva aba baririmbyi bibujumbura bakibagira ko ku mitumba y'igihugu mu misozi hariya mu makomine hariyo abahinga mvabwenge batari bakeya. Rero jewe nk'umuntu ahejeje kugira ingendo mu gihugu hagati novuga yuko ibibazo by'abahinga mvabwenge vya mbere bikomakomeye tugiye gukora na obedeya barabizi ko ari kugira ngo tubanze twerekane aba artiste abahinga mvabwenge ni bande bari hehe. Ivyo rero MANAAC irikira bifasha cyane kugira ngo tunafashe abo bahinga mvabwenge kuza kwandikisha ibikorwa byabo muri obedeya. Ica kabiri ni twebwe duhamagarirwa kubabwira amahigwe leta yadushiriyeho kuko ikigo obedeya leta imaze kugishiraho byasabwa yuko abanyagihugu cyane cyane abahinga mvabwenge baca batera intambwe bakakigana, ariko tubegereye twasanze abahinga mvabwenge batacitura cyane kuko benshi banivugira ko batanakizi. Twebwe rero muri MANAAC twaba turiko turafasha kugira ngo aba artiste abahinga mvabwenge biture obedeya bamenye icijejwe, mbere turiko turagira n'intonde z'ibikorwa mvabwenge byabo kugira ngo bije kwandikwa kuko bitanditswe. Aha mbanje kuvuga ikibazo gikomeye cuko batazi obedeya icibamariye. Twebwe rero muri MANAAC turiko turabasigurira nk'ababajejwe ico obedeya imaze, kuko nk'ubu ndaguhaye akarorero urinze ubona umu artiste asimbiye ku wundi ariko aravuga ati wewe uri kurapirata indirimbo yiwanje, wewe uri kurasubiramwo sinema yiwanje, uri kurayikopia. Mugabo wamubaza uti urafise certificate wahawe na obedeya, ngo obedeya ni iki? Uca wumva ko ari ikibazo gikomeye aho ni n'amahigwe leta yadushiriyeho tutayazi. Rero je novuga yuko iyo ari intambwe ya mbere duteza kubanza gutera. Hanyuma ibindi novuga yuko ari ukwerekana icegeranyo turiko turakora icegeranyo muri MANAAC canke ubushakashatsi bwerekana abo twita les consommateurs, no kuvuga abantu bakoresha ubwo buhinga bw'iwacu, tukaberekana muri leta tuti yamara uyu naho abinyegeje naho atarishikana ngo aze kuvuga yuko afise karaoke mwijoro, uyu aravuza indirimbo z'abahinga mvabwenge. Iyi hoteli naho iri mu ntara iri mu ikomine haramanitsemwo ibishushanyo canke ibicapo ibibazano by'abahinga mvabwenge, ntariha ikori muri obedeya. Ivyo rero nakazi ka MANAAC kuko ni twebwe dutegeza guharanira agateka k'iwacu bwa mbere. Murakoze nimba atacomo kongera ko kuvyo umuyobozi mukuru wa MANAAC yaje gushikiriza. Mbega mwavuze yuko ikigo obedeya cyagiyeho mu mwaka wa 2011, ubu turi mu mwaka wa 2023, imyaka yaciye simike. Twavuga yuko imaze kurangurwa ari ibihe kubijanye n'ibi byo gukingira agateka k'abahinga mvabwenge n'ivyo bahingura mu Burundi. Ego mu kigo obedeya haramaze kurangurwa ibitari bike. Aha twovuga hariho nk'amategeko amwe amaze kujaho, ndetse hakaba n'inganda zo kuyamenyesha abene gihugu. Haramaze kuba kandi n'inganda n'amasekeza yo kwigisha abarabwa cyane n'ubuhinga mvabwenge, ndetse haramaze kuba n'isuzumwa ku bakoresha ibikorwa by'abahinga mvabwenge haba mu gisagara ca Bujumbura no mu zindi ntara zimwe zimwe z'igihugu. Ariko ico gikorwa novuga ko ari nko kibandanya, kuko uko umunsi uhera niko havuka ibindi bikorwa. Ari naco gituma ikigo obedeya gisabwa kwama kija mu gihugu, ndetse bishoboka kigakwira intara zose gushika no ku mitumba yo hasi, kugira ngo risuzume neza uwo wese akoresha ibikorwa by'abahinga mvabwenge atabifitiye uruhusha. Haramaze kuba n'ibiganiro hagati y'abaserukira abandi mu bijanye n'iki gisata kijeje gukingira agateka k'abahinga n'ivyo bahinguye. Aha novuga ibiganiro tumaze kugiranira n'ikigo sense nk'ikigo kijejwe amaradiyo. Novuga nk'ibiganiro tumaze kugiranira na ARCT bijejwe ama société de télécommunication
ihuriro ry'amasitidiyo, abatwara amahoteli, aba CFCIB, abo bose turamaze kuja hamwe tukavugana kugira ngo turabe by'ukuri ukuntu iri tegeko ryoja mu ngiro tubifashanyije. Ndetse turamaze kugiranira n'ibiganiro turi kumwe n'inzego zo mu ntwaro, hano vuga, ndetse turimirije no kugira guca mu makomine yose ya meri ya Bujumbura kugira ngo turabe abakoresha bose ibikorwa by'abahinga, tubahamagarire kwitura ikigo BDA kugira ngo tubereke ukuntu bokora ndetse bisunze amategeko. Ikindi ikigo BDA kimaze gukora nuko kimaze kugiranira amasezerano na bamwe mu bakoresha ibikorwa by'abahinga kugira ngo kibereke ukuntu baheza bakariha ako gateka k'abahinga. Ikindi nuko hamaze kuba amasekeza, novuga nti amasekeza ahuza, amasekeza kubahinga yo kubatumirira kuza kwiyandikisha mu kigo BDA, ndetse bazane n'ibikorwa byabo kuvyandikisha muri BDA kugira ngo bikingirwe. Aho gushika ubu tumaze kuba dufise ku rwego rw'abahinga bamwe kuba artiste bashika 270, ibikorwa navyo bikaba bamaze kwandikisha si mu gihugu cyose, kuko nababwiye ko hariho intara zimwe tutarashikamwo bivanye ku mbure n'imvo zina ziriya, ariko navyo bikaba biri mu nteguro z'ikigo BDA gushikaho hose hakorera hari umuhinga ndetse n'ibikorwa vyiwe tugashobora kumenya ko bingana. Ibikorwa navyo biramaze kuba vyababa 2500, ariko tuguma tubahimiriza kuza kwiyandikisha mbere bazane n'ibikorwa vyabo. Ego nibaza ko mu bikorwa nyamukuru BDA ihamagariwe nuko guhamagarira abahinga baze kwandikisha ibikorwa vyabo kugira ngo bikingirwe, ndetse n'abandi bahinga baheza bakabafasha bafitaniye isano na abo twokwita les trois voisins, ababafasha abo bose rero, kuko ico kigo BDA nihagera kuri ya ntumbero yacu nyamukuru, umuhinga atashoboye kuza kwiyandikisha mu kigo BDA, ukuvuga yuko BDA nk'ikigo cy'igihugu cashizweho kugira ngo corohereze iyo migwi ibiri, abahinga n'abakoresha ibikorwa by'abahinga, giheze kizoba kitamuzi. Ni ukuvuga rero yuko abahinga bahamagariwe kuza kwandikisha ibikorwa byabo. Murakoze. Tuje muri MANAAC Burundi, mbega imaze kuragurwa ku bijyanye no gukingira agateka k'abahinga mvabwenge n'ibyo bahingura mu Burundi nibi. Murakoze nyakubahwa mumenyesha makuru kuri ico kibazo. Ngaha ngerageje kwishura mu mwanya muto ibyo tumaze kurangura twebwe muri MANAAC, twarababwiye yuko atanikiringo c'umwaka turamara ku kivi muga, kubera ko MANAAC yaje mvuge ngo abahinga mvabwenge mu gihugu bayinyotewe, twahereye ku bintu vyihuta cane. Ikintu ca mbere cihuta twategeza guhera ko kwari ugubanza gutororokanya abo bahinga mvabwenge tukabidentifia, no kuvuga bakorera he, babayeho gute, bimaze kubashikana kuki, kugira ngo tumenye, sinzi uko novuga kategori, tubanze tubashire mu migwi, iyo identification rero yadutwaye umwanya munini cyane, kugira ngo tubanze tumenye tuti aba bageze kuri uru rwego, aba bazofashwa gutya, aba bageze kuri uru rwego bazofashwa gutya, aba baracari hasi ntaho baragera, ntibanazi ko bafise izo mpano, kuko hariho umuntu usanga afise ubuhinga budasanzwe.
bunakenewe wanagomba ku masoko y'imbere mu gihugu na mpuzamakungu mugatavyazi. Rero iki turiko turagikorera ko cane kandi tukigeze kure. Hanyuma ica kabiri twakoze kwari kubagendera. Twebwe twarashize uburyo hamwe muri MANAAC, turumvikana ingene vyokorwa, hanyuma turagendera abahinga mvabwenge. Tukaba tugeze nko ku gice ca kabiri c'igihugu, no kuvuga intara hafi 8-10 ziramaze kugenderwa, mbere n'abandi turamaze gusohora kirangamisi cerekana amatariki tuzobagenderako. Ica gatatu twarabashiriyeho imbonesha kure yamamaza ibikorwa by'abahinga mvabwenge, atakindi kintu iyi mbonesha kure ijejwe, kuko nimba umuntu akora ibintu by'ubuhinga mvabwenge mugabo bikabonwa n'ababanyi baba mw'izone gusa, adashobora no kuja kugira exposition ku ikomine, uca wumva ko ari kibazo gikomeye. Mugabo iyi mbonesha kure y'iwacu irabasanga aho hantu hose baherereye mu gihugu, mbere nkabamboneye akaryo ko gutera akamo abahinga mvabwenge aho baherereye mu gihugu hose, abatari bwamenye yuko hariho ico bita MANAAC Burundi TV bayiture. Hanyuma ica gatatu twakoze cihuta kwari kubashiriraho nako ni ca kane murantunga, kwari kubashiriraho inzego, kuko burya gushinga inzego biratuma umuntu amenya ati je nditura naka ku rwego rw'ikomine, ku rwego rw'intara, ku rwego rw'igihugu, ku buryo rero iyo bafise mvuge ngo representation canke ubuserukizi bituma za ngorane zabo. Ndaguhe nk'akarorero, nk'ubu turiko turagira kampanye yo kwegeranya abantu bose bajisha ibiseke n'inkoko, kuko twarose amasoko muri diaspora, aho abarundi bose baba mu mahanga bavuga bati muhiri wanje ntezwa gutunga gaseke, muhiri wanje ntezwa gutunga tableau icafye ko ivy'ubuhinga mvabwenge vy'iwacu, ingoma n'ibindi, dutegezwa gutunga indirimbo ziririmbwa hari iwacu, tureke kumviriza indirimbo z'abanyamerika n'abashinwa n'abandi tutazi n'ivyo ari vyo. Nkaha ni ikintu gikomeye cyane, kuko dushinze inzego baca babicisha mu izo nzego, hanyuma izo nzego zigaca zibidushikiriza, tugaca rero tubona kubibashikanira ku masoko, hanyuma bikagurishwa. Ni naco nibaza ko ari mission principale ya MANAAC. Murakoze. Yego tuje mu kigo cy'igihugu OBDA, bega none twavuga yuko akarusho ko gukingira agateka k'abahinga mvabwenge nakahe ku gihugu, nakahe ku bahinga mvabwenge ubwabo, nakahe ku bene gihugu muri rusange. Ego akarusho kuri iyo migwi yose ni karahari. Notangurira nko ku bahinga bonyene ubwabo, mu gihe ibikorwa bikingiwe uko bitegerezwa ibikorwa byabo, ni ukuvuga yuko umuhinga azotungwa n'umwuga wiwe, ari hazoronkera kagahembo kiwe bivanye n'ibikorwa vyiwe ukuntu vyakoze, gutyo bagateza imbere imiryango yabo ndetse bagateza imbere n'igihugu cabibarutse mu kubandanya bakora vyiza, bahingura vyiza biryoshe bibereye mbere n'ijisho. Haba ku bakoresha ibikorwa vy'abahinga, abo nabo baraheza bakaronkana ntaryo ibikorwa bishasha vy'akanovera, iyo ibikorwa vy'abahinga vy'ukuri ako gateka gakingiwe vy'ukuri, bararonka ibikorwa vyiza abahinga babahinguye. Haba ndetse no ku bene gihugu, kuko ibikorwa vy'abahinga bifise akamaro ntangere no ku bene gihugu. Umwene gihugu arashobora kuronka amakuru nyayo biciye mu buhinga butandukanye, muhora mubibona namwe, birashobora guca mu ndirimbo, ivyese, amareresi, ndetse n'igicapo ukibonye ukamenya ati aha hantu hariko hakorwa iki, ukamenya amakuru atanuwo urinze kubaza. Haba no ku gihugu, kuko iryo tegeko niryaja mu ngiro vy'ukuri, hazoba akarusho, bizoterera, bizofasha no mu butunzi bw'igihugu muri rusange. Murakoze. Tuje muri MANAAC Burundi, mbega none akarusho nakahe ku bijyanye n'ibyo gukingira agateka k'abahinga mvabwenge, haba ku gihugu, ku bene gihugu n'abahinga mvabwenge ubwabo, akarusho nakahe? Murakoze kuri ico kibazo. Akarusho ubwa mbere nuko mubanza mukamenya yuko leta mvyeyi yadushiriyeho novuga ngo umurongo wagutse utuma abahinga mvabwenge tumererwa neza, kuko nimba abantu leta yaradushiriyeho banke y'ugwaruka
ndavuga reka mvuge ko secteur y'abartiste canke gisata c'abahinga mvabwenge 90% n'ugwaruka. Sinkumiriye abakuze bantunge ariko nshatse kuvuga yuko nkaya n'amahigwe naragiye kubaza muri bije abayobozi bakuru b'iyo banke banyeretse yuko ubuhinga mvabwenge art et artisanat biri muri base de données canke mu byo bafatira ko kugira ngo bafashe canke bashigikire ugwaruka. Nimba rero abahinga mvabwenge dushobora kuja muri banke y'ugwaruka tugasaba ingurane bakadufasha kurangura imigambi yiwacu, nibaza ko iyo ari intambwe ya mbere kandi idasanzwe. Hanyuma intambwe ya kabiri novuga yuko ari kubona Uburundi bwarateye intambwe bukatwinjiza muri SIZAC. Nibutse SIZAC ko ari Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs. Hanyuma kandi naho novuga yuko tutaratera intambwe ikomeye, mugabo kuba leta yemera ko tubaho ikemera n'ibikorwa by'iwacu, ikemera nuko biri mu murongo uteza imbere igihugu, nibaza ko iyo ari intambwe idasanzwe, kuko urazi ko mu mareta yagiye abisikanya mu Burundi twari twarakumiriwe ahata muhinga mvabwenge numwe yashobora kuja habona. Ubu rero ko leta inashigikira amaformation inyigisho, leta irabishigikira cyane gose. Twarabajije muri ADB baratwereka ingene babikora neza, murazi ko na MANAAC impushazi ikorera ko ariyo yazikuye. Ibi twe tukavuga ko ari intambwe kubona leta ishigikira kujya umubumvyi yabumba mu 70 mu 60 uyu munsi si kwabumba, kuko hariho leta yarashizeho imirongo yo kugira ngo abo bahinga mvabwenge baronke inyigisho bakarihirizwe ubwenge. Icanyuma novuga kuri iki kibazo, leta yo dufasha igatera intambwe kugira ngo dushike kwirihangiro abahinga mvabwenge b'i Burundi twihaye, nuko yo dushikana neza muri OMPI. Nibutse abadukurikirana yuko OMPI ari Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Ibi rero bikaba ari ibintu bikomeye cyane kuko hariho ibyo basaba. Ibyo basaba rero igihugu cacu kitagiye ngo kibishikaneyo, twebwe ntidushobora gushikirwa ku ruhando mpuzamahanga canke ku rwego mpuzamakungu, niko no bivuga, kuko uca usanga abavuga bati mwebwe nta ma competition internationale mushobora kujamwo, igihugu canyu ntitukibona muri base de données ziwacu canke mu biharuro mu bitigira ibyabo dukorana, leta yanyu ntirimwo. Ibi rero nkaca nsaba nyakubahwa yaserukiye leta hano ko yo dushikanira iki kibazo. Mbere nkaba mboneyeho n'akaryo ko gutera akamo nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu, n'umuvyeyi yumva mwene ibi bintu cane byo kugira ngo igihugu ntigihombe ikintu na kimwe kandi ibishoboka byose bihari. Nimba hari umukozi wa leta atashoboye kubidukorera neza, ndamuteye akamo n'umuvyeyi wacu avyumve yuko abahinga mvabwenge bababaye kubona ata marushanwa mpuzamakungu bajamwo kubera ino ntambamye. Murakoze. Murakoze. Ego mu kigo cy'igihugu BDA ahari uturusho ntihabura intambamyi, mbega none intambamyi ziba zimaze kwibonekeza mu bijanye n'ivyukingira agateka k'abahinga mvabwenge nizihe? Hokorwa iki kugira ngo gukingira agateka k'abahinga mvabwenge bibandanye bitera imbere mu Burundi? Ego nkuko nagumye ndababarira, iri tegeko rikingira agateka k'abahinga n'ivyo bahinguye ari ryo mu 2005, ni ukuvuga ko intambamye zitabuze. Ubwa mbere hariho kuba tutararonka amategeko mperekeza yunganira ishigwa mu ngiro ry'iri tegeko rikingira agateka k'abahinga n'ivyo bahinguye. Nivyo hariho amwe yamaze kuboneka nk'iriraba ukuntu abakoresha ibikorwa by'abahinga mvabwenge bashobora kuza muri obedeya bakabereka ukuntu bariha. Iryo riramaze kujaho, ni ordonnance ministerielle yagiyeho mu 2014, ariko hakaba n'ayandi mategeko mperekeza kenewe kugira ngo iri tegeko rije mu ngiro. Hariho ikigo obedeya ayo iriko irakora, mugabo ifatanije n'izindi nzego z'abigenga n'izindi nzego za leta, ariko amategeko yose novuga nti ntarakwira. Hariho n'izindi ntambamyi novuga
mu gifaransa novuga mesure d'accompagnement, ingingo mperekeza. Ntanze nk'akarero nko mu bindi bihugu ibintu byo gukingira agateka k'abahinga n'ivyo bahinguye bimaze kuja mu ngiro vy'ukuri, haba hariho igipolisi kijejwe ivyo agateka k'abahinga, ndetse kikaba kiba kigira bakigirisha n'inyigisho kigashobora gufasha mu shirwa mu ngiro ry'ico gikorwa. Aha notanga nk'akarorero nko mu gihe nka studio iri ahantu bafashe indirimbo canke bakazihindura bakayihindura atabubasha babifitiye, kuko sibo baba indirimbo ntiba ari yabo, bobo barashobora kuyihindura uko yari imeze, uko mweneyo yayikoze. Muri ico gihe nk'iyo tuba dufise nk'ico gipolisi, twebwe tuba dushika tuvuga tuti turashobora guca ndetse tunabugarira, ariko nta mutsi novuga wishibere, kuko leta mvyeyi leta nkozi irabishizemo inguvu cane, ku buryo muri uku turiko tugerageza imbere yuko kumbure turonka ico gipolisi gukorana n'intwaro, kuva ku ntwaro hasi gushika ku gisagara ca Bujumbura cane no ku ma province, bariko baradufasha, turiko turafashanya kugira ngo turabe ukuntu iryo tegeko riheza rikaja mu ngiro. Iyindi ntambamye novuga, Uburundi bwaragiye mu ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe gukingira agateka k'abahinga n'ivyo bahinguye, novuga ko ari ryo nk'ishirahamwe mere y'ama société d'auteur yo kwisi yose, ari naho n'amategeko y'ibihugu aza yisunze ayari muri iryo shirahamwe mpuzamakungu. Ririmwo kuva mu 1977 nk'uko nabivuze, ariko nk'uko leta ari umuvyeyi kandi iriko iragira inguvu zishoboka, iriko iragira uko bishoboka kose kugira ngo iri tegeko rije mu ngiro, novuga nti ko yoguma ishiramo inguvu kugira ngo twitunganye mu vyo iryo shirahamwe ridusaba, kuko iryo shirahamwe ni naryo rifasha mu bihugu byose ko aya mategeko y'ibihugu, amategeko aje gukingira agateka k'abahinga n'ivyo bahinguye aja mu ngiro vy'ukuri, kuko hariho nk'ibintu ifasha iryo shirahamwe rifasha kumbure biba bigoye gukora muri iryo tegeko nibo baruheza bakarungika abahinga babizobereyemwo kugira ngo bafashe mwishirwa mu ngiro ry'itegeko mu bihugu bisanzwe biri muri iryo shirahamwe mpuzamakungu. Yego ngaho ndazi ko kandi leta izokidukorera sinkekeranya kugira ngo dusubire iryo shirahamwe risubire rize rifashe muri vya bikorwa risanzwe ryari ryigeze kuba rikora hambere. Murakoze. Ego tuje muri MANAAC, mbega hari uturusho ntihabura intambanyi ziba zimaze kwibonekeza mu bijanye n'ivyukingira agateka k'abahinga mvabwenge n'ivyo bahingura, ni izihe? Hokorwa iki kugira ngo gukingira agateka k'abahinga mvabwenge bandanye bitera imbere mu Burundi, ivyo muri OBD yabavuze ntimubigarukeko? Ego intambamyi ndagerageza mvuge zine nsongoye, ku buryo nibaza yuko tuvuze intambamyi abantu baca bumva gusa burya ubukene dufise mu bahinga mvabwenge, ariko je sivyo siko ndabibona. Ahubwo intambamyi ya mbere mbona yuko hari hakwiye kujaho urwego technique canke commission technique, urwego rw'abahinga mu Burundi. Mbere ngira ngo umwoha aserukira OBD twaramushikirije ico cifuzo yuko leta yo kidufasha hakabaho commission mixte, ndakivuye gute, umugwi uhurikiyemwo bose mu nzego z'abigenga n'inzego za leta, tugashiraho urwo rwego ico no kwita commission technique. Twebwe muri MANAAC turafise abahinga babishoboye kandi bavyize, bashobora kwerekana neza ingene abahinga mvabwenge mu Burundi bashobora kubaho neza n'ivyokorwa. Ivyo rero ntitwaza kubivugira ngaha kuri televiziyo y'igihugu, mugabo nongere koko iyi commission izoba ifise igikorwa kidasanzwe.
aho mu bindi bihugu usanga kugira ngo umuntu aje kubumba nk'incungu ya demokarasi mu Burundi n'akarorero canke incungu y'ukwikukira habanza kubaho umugwi wiga ku uwo muntu yahawe iryo soko. Ni bitera soni kubona muri visibility y'igihugu canke mu bintu bibumbwa canke bicapwa mu gihugu usanga harimo ibintu by'ibitera soni ku mahoteli mu mabarabara hehe. Ivyo bintu je nkaba mboneyeho akaryo ko kuvyiyamiriza nk'umukuru wa MANAAC ko igihugu kibamwe abahinga atabantu baba bakwiye gutanga isoko ku muntu atamugwi wa leta atamugwi wabigenga wabanje kwicara ngo usuzume ivyo bintu. Ico ni cambere tubona nk'intambamye ikomeye ituma ubuhinga mvabwenge mu Burundi budatera imbere. Intambamye igira kabiri sinokigaruka ko umuyobozi mukuru wa OBDA kivuze kuko vyari mu byo dusaba igipolisi cari gikenewe gose kugira ngo duhashe bakaboko canke leta idushirira umushibuka ku kigega kuko birababaje ko umuntu yimbura imbeba zikaza zigaja mu kigega zikona atacamira. Rero ivyo nagomba ndabivuge nk'umushimira kubona yiyumvira kuri special brigade canke igipolisi kidasanzwe kizoba gikingira abahinga mvabwenge. Mugabo iyi ntambamye yuko dufise ico twita patrimoine immaternel de l'humanité no kuvuga ingoma zacu zarabaye itunga rusange muri UNESCO. Mugu gasanga ibihugu byose bifise iritunga mu rusangi kw'isi riragira ico bita tour du monde. No Burundi bwonyene butaragira kino gikorwa mbere nkaba mboneye hakaryo ko gusaba leta yuko yotera intambwe natwe ikadushikana kuri iryo hangiro. Uburundi abatimbo b'i Burundi bakazunguruka bahamagara ingenzi baja kwerekana umuco w'igihugu kuko ari itunga rusangi. Mugabe ivyo bihamagara n'ingenzi muri ya visibility y'igihugu. Icanyuma jewe nagomba mvuge yuko ari intambamye ikomeye ituma igihugu kidatera imbere mu bijanye n'ubuhinga mvabwenge kuko nta mugwiza atunga mu Burundi ashobora kukubwira ko yoshora amafaranga mu ma studio, yoshora amafaranga mu masite touristique, yoshora amafaranga muri ibi vyo gucapa nk'amatableau kugira gushariza gushushanya ibintu. Oro ibi bintu twebwe muri MANAAC twarabitunganije ku buryo dushaka kwizeza abahinga abambe abagwiza atunga murantunga. Turashobora kwereka abagwiza atunga mu migambi yanditse imeze neza ingene babishizemo imitahe yabo batohomba kuko ni twebwe duca tubabera abakozi. Nukuvuga abahinga tuba dufise canka abo tugenda duha inyigisho. Mbere hakaba hariho n'umugambi pasake ngaha mu Burundi mbonereho kuwushimira n'umugambi wa Union Européenne ukorera mu gisata c'imico n'akaranga hano mu Burundi. Rero novuga ko intambamye nyamukuru ari izo zuko atabantu bazana imitahe yabo mu bikorwa mvabwenge. Murakoze. Acongera Ego nagire nongere ko gatoya ku ntambamye nayo nyene mbona yuko ku ruhande rw'abahinga hari intambamye ikomeye cyane y'ukuntu abahinga ubwabo bataheza ngo baje hamwe batari bwaje hamwe kugira ngo bakorane neza n'ikigo OBDA kuko kumwe bavuga ati turi kumwe twese birashoboka kugira ngo kuko itegeko ni ryabo itegeko ni ryacu ariko bakaja hamwe muri bwa bumwe tukafashanya kugira ngo igira itegeko rije mu ngiro. Hama n'indi ntambamye ni kimwe nigeze kuvuga nuko abahinga bataza ku bwinshi kwandikisha ibikorwa vyabo muri OBDA kugira ngo bikingirwe ibikorwa nayo nyene yoja mu ntambamye. Yindi ntambamye nuko iri tegeko navuze ko ritari iry'abahinga bo mu Burundi gusa ndetse ni iry'abahinga b'abarundi n'abanyamahanga baba mu Burundi. Mbere rigafasha no mu guserura ivyiyumviro byo guteza imbere ubuhinga. Nukuvuga rero yuko mu gihe iri tegeko atari iry'abahinga b'abarundi gusa birakenewe ko tuja mu mashira hamwe amwe umuyobozi wa MANAAC yari yagicishijemwo SIZAC. Uburundi OBDA ntirashobora kuja muri SIZAC ariko novuga yuko ari ishira hamwe nka OBDA kugira muri vya bikorwa vya isanzwe ikora mu mirimo yayo ya misi yose nuko ikigo OBDA kija muri SIZAC. SIZAC murantungana kivuge mu kirimi tari wacu ni Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs. Nukuvuga yuko tutahejeje ngo tuje muri iryo shira hamwe
kuko umuhinga wo mu Burundi ntazokorera aha mu Burundi gusa, arakorera no mu mahanga, nkuko n'umuhinga w'umunyamahanga aza gukorera ino mu Burundi. Nukuvuga nitwaja muri iryo shirahamwe hazoba ayo no kwita amasezerano hagati y'ibihugu n'igihugu cacu c'u Burundi icishije kuri obedeya, kugira ngo wa muhinga akorera mu kindi gihugu, muri ico gihugu ashobore nawe kuronka kagateka ahari, co kimwe n'umuhinga w'umunyamahanga azoba ari ngaha ashobore kuronka kagateka kiwe ari ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nukuvuga hazoba hari amasezerano novuga hagati y'ibihugu, y'igihugu c'u Burundi n'ibindi bihugu. Hama mwari mwavuze muti none twokora iki kugira ngo iri tegeko rije mu ngiro by'ukuri. Mu by'ukuri yaba leta y'u Burundi ndetse sagaseseshwa rumuri irarajwe ishinga n'ukuntu iri tegeko rija mu ngiro, ndetse na jewe nk'umuyobozi nyene w'ikigo Bedeya ndarajwe ishinga nuko iryo tegeko nobona rigiye mu ngiro by'ukuri. Aha rero nkavuga nti none twese twokora iki kugira ngo turabe yuko kuba iryo tegeko ryoja mu ngiro vyotera intambwe. Ukuvuga ko duharahamagariwe twese, haba abakoresha ibikorwa by'abahinga, aha novuga amaradiyo, imbonesha kure, amahoteli, amazu y'ubutambiro, amazu y'ubunywero, ibibanza biberamwo imanza, ahabera amakarawoke, amastudio ndetse n'ibindi ntashobora kudondagura ngaha ni vyinshi, kugira ngo baze mu kigo Obedeya kugira ngo tubereke ukuntu bose bakora bisunza amategeko. Nkuko nababwiye muri tegeko rikingira agateka k'abahinga nivyo bahinguye, rirerekana ibikorwa by'abahinga ndetse rikanategekanya n'ibihano. Muri ico gihe tuvuga tuti mu gihe inganda zo kwigisha abene gihugu ndetse n'abakoresha cyane cyane ibikorwa by'abahinga batobiheza ngo babishire mu ngiro, nukuvuga ko ibihano ibihano bitegekanijwe bitegerezwa kuja mu ngiro. Ariko nkuko kugira ibikorwa bigende neza, ikigo Bedeya n'ubu muri iyi ndwi nyene kiratangura gukorana ndetse cyarabicishije mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, dusaba ko igisagara ca Bujumbura ndetse dusaba n'amakomine gushika no mu ku nzego zo hasi, ku chef de quartier badufasha kugira ngo itegeko rije mu ngiro by'ukuri. Ari muri iyo ntumbero muri iyi ndwi twimirije gutangura kukorera mu makomine yose, ikomine imwe imwe, duhamagara abakoresha ibikorwa by'abahinga bose n'ubwoko bwabo bwose, ndetse n'abajejwe intwaro tuzoba turiko turabikorana kuva ku rwego rwo hasi gushika ku makomine, kugira ngo tubahimirize ndetse tunabahamagarire vuba bwango baze mu kigo Bedeya kugira ngo tubereke ukuntu baheza bagakora ivyo bikorwa byabo byose bisunze amategeko. Icokorwa ca mbere nuko twoshigikira impanuro z'uyu muyobozi wa Obedeya zo kuja hamwe. Aba artiste barasanzaje inguvu, rero muri MANAAC turiko turabegeranya kugira ngo iyo maison de notoriété canke maison nationale twese tujemwo kugira ngo dushobore kwitura leta turi hamwe tudasanzaje inguvu. Ica kabiri ni ibi bintu vyuko usanga abarundi tubahamagarira kwitabira nk'inyigisho zateguwe ntibazitabire. Abahinga mvabwenge rero nibaza yuko yari nyishu y'ibibazo vyose bahora bibaza, kuko nivyo usanga bavugira ku maradiyo canke bidogera leta bataza muri izi nyigisho ntavyo bazopfa bamenye. Iyindi novuga ko ari nk'inyishu ni ibi bintu vyuko leta yadushiriyeho amasoko yaba y'akarere canke ayo mu gihugu imbere, abahinga mvabwenge batayitabira ku rugezo rushimishije. Twebwe tukavuga yuko hamwe bo kwitabira ibi bazoca bamenya yuko hariho nibi bintu vy'ingurane turonka byo kugira ngo iyi migambi mito mito yiwacu iterije imbere. Murakoze.
Tuje kumva imaze kurangurwa ku bijyanye no gukingira agateka k'abahinga mvabwenge n'ibyo barangura mu Burundi. Turagiye kumva uturusho ku gihugu cyacu, abenegihugu, eka mbere na cyane cyane abahinga mvabwenge. Turagiye kumva kandi intambanyi zimaze kwibonekeza mu bijyanye no gukingira agateka k'abahinga mvabwenge n'ibyo bahingura mu Burundi n'icokorwa kugira ngo gukingira agateka k'abahinga mvabwenge n'ibyo bakora mu Burundi bibandanye bitera imbere. Bakunzi ba televiziyo y'u Burundi, turashimiye ko mwadukurikiye. Reka dushimire bane batumire twari kumwe: Madame Claudette Mukankuranga, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira agateka k'abahinga mvabwenge n'ibyo bahingura mu Burundi mu mfunyapfunyo OBDA. Ico kigo kikaba kikukira ubushikiranganje bujejwe Injira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, ugwaruka, inkino n'imico kama. Turabashimiye ko mwitavye kino kiganiro. Natwe turabashimiye cyane kuba mwadutumiye, ndetse n'ubu nkaba ndabahamagariye no mu nyuma ko mu dutera kamo tukaguma tumenyesha abarundi n'amakungu aho ishirwa mu ngiro gira itegeko rikingira agateka k'abahinga n'ivyo bahinguye rigeze n'ukuntu ririko riratera imbere kugira ngo ibikorwa duhore turabifashanya. Nongera nshimira cyane na leta y'u Burundi, mbere na ntaryo itahengeshanya kuguma itera intege mu migambi yo gushira mu ngiro iri tegeko. Hashimira na MANAAC Burundi nayo nyene iri kiragerageza gukura intambamyi zimwe zimwe zo muri mu kigo OBDA, nko kwegeranya babahinga bose kugira ngo turonke ibiharuro neza by'abahinga ndetse n'ibikorwa byabo. Murakoze cyane. Murakoze. Ubundi mutumire dushimiye ni Engineer Riben y'ukuri, n'umuyobozi mukuru wa MANAAC Burundi, ihuriro ry'abahinga mvabwenge. Turabashimiye ko mwitavye kino kiganiro. Nanje ndashimiye mwebwe, nshimire n'ubuyobozi bwa televiziyo y'u Burundi kubona bwamana ntaryo buhangayikishijwe no kubona ikibazo c'abartiste cova mu nzira. Nanje ndabashimire kandi shimire n'abarundi bariko baradukurikirana.